naye ndashimira Imana n'abantu bakeye. Abantu bake abanye. Ndazi abantu bambere ushira imbere ni Natasha. Nawe Natasha ibiki wewe. Natasha. None rya migere yankubise arabandi bayinkubise. Natasha nende shaka basizo nkubita imigere basi. Nguri ginyo. Kirigutse no. Amadesa tugomba tubareke muvugana icongereza na macumu no munsi. Amadesa oya we genda kwemera. Nende namera amadesa. Ndemera macumi. Amadesa ni uwanga. Reka tubahe mikro. Warete. Amadesa. Good morning. Yeah, you can play of day. How are you? I'm fine because you are hungry. So, Emani go try Kirundi. Mvanga mu bafana ntapa maramazi. Oye tuvuga igiswahili naye nta giswahili inzi. Sawa. Amadesa mambo. Sawa pye. Oya iyo ni giswahili wani France. I say 1 2 3 tunaondoka. Pato gatukuru amadesa ko yahagumye inyuma. Yahagumye inyuma amadesa tujane. Twagiye. Amadesa tugomba tubahe competition wowe na macumi. Mugire pompage turabutangura kuruha. Jewe. Ndasheta 10,000. Yatsana. Mani ndashonje. Amadesa umaze kurya amahera menshi idime ndayitahanga. Yo dimi. Wewe ufise ahantu bagusinya. Oya Kingi family irakurira inzu byo turabizi twese byarakiye ngaha turabizi. Oya byose no kwambara muramumenye sibyo. Amadesa nibaduhere yo 10,000 tugire competition akwaje na korenze. Chamadesa wewe umuntu ari hangi spaghetti ndakese. Bandi reka kwirusha. Sawa travaya urawe. King's family Burundi. Hello everyone, it's Komeze neza. I'm so good. But tukubona MC Pure boy the MC Santana. Uno munsi ni show n'umutubazaniye basha. Twibuka kugira subscribe kuri TV yacu ya KFB. Iyi ni KFB imwe mu televiziyo ihari kugira ngo dushobore kuzamura impano ziri hasi tuzishire hejuru. Ni King's Family Burundi. Ewana like you see nkuko mubibona dufise abashitsi bacu no munsi bahumye badasanzwe. Abakano kadakanje. Ndonzi. Ariko amadesa. Ariko naho we wonze ntusumbya macumi aronze go. Je ndabizi ko nonze vrema no goramu ndi wanje nagakirda. Amadesa ino interview ndashaka twikore twese twahumye. Macumi 1 2 3 twagiye ase 1 2 3 tunaondoka. Pato gatukuru amadesa ko yahagumye inyuma. Yahagumye inyuma amadesa tujane. Twagiye. Ewana La famille ewana nizere yuko atamuntu numwe atarasimbira kuri YouTube. Simbira kuri YouTube yawe wandika indirimbo mbwiza ukuri by Teachers Free One ni indirimbo iri trend n'umutipe w'igitega man. Mutipe ubona no upcoming mwiza yandika fresh clip isa neza ewana don't miss dusimbire yo ana. Nigga boy fashion. Barayamaze bati wambara neza ukagaragara neza. Nigga boy fashion ihari ku bwanyu. Ni duka risanzwe ridandaza ivyambagwa by'ubwoko bwose. Ibiciro naho ni nko ku buntu. Wifuza impuzu, ibirato, amasaneti, amarori, isaha, eka ivyambagwa byose bihari ku bwanyu. Akabiga rero Nigga boy fashion isanzwe igira location ku baririmbyi n'abakinyi b'amareresi. Niyibagiye n'abantu bose babyifuza. Mufisi ico mubaza hamagara kuri 68 amajana 735 amajana 335 canke mukabasanga aho bakorera ni kw'isoko nkuru yo mu Kanyosha. Murahawe ikaze mwese muri Nigga boy fashion. Let's go. Mwenge gabago. Amadesa tuherino. Rimwe kabiri gatatu 1 2 3 tunaondoka.
Macumi ikobore nawe ndashaka kubona mwese muri kumwe ikobore Iko. turabufise poitrine nini wewe Ego. uramusumbye yungwa aronze oya amadesi avyo namurusha uramusumbye amadesi ibuwate ni amadesi nuko shaka inivo urayijya nivo bashaka ku nzu ya amazi yoja hagati mugana nanje ngoma nkweresha amadesi Sawa. oya zumi turabe ko musumbye sawa arakoje namurusha jewe yeah ka ye ikankari kuba vugisha uku amadesi oya imbere ya byose reka mu nkundiye tubaramutse mambo fresh sana kweli umeze neza cyane kweli Amadesa wewe. naye ndashimira imana n'abantu bakeye Abantu bake abantu. ndazi abantu bambere ushira imbere ni Natasha nawe kure y'ibiki wewe Natasha none rya migere yankubise hari abandi bayinkubise Natasha nende ndashaka basizo nkubita imigere basi nguri ginyo Gusa nabonye na Macumi. Muberanye hamwe na Marezo ni bon. amarezo ni bo marezo papa muvyaye mu gahinga tumbasha turahura fresh hajya amarezo vraiment papa mutinda handi hantu niyo mpamvu mwese mufite ibihanga turabe turatwekega oya vraiment mwana kubaza mbyaje waruzi ko abantu ba mapengo yarejewe abantu batanuka mu kanwa Gira. mwana kuri mpamvu batanuka mu kanwa ba mapengo turafise ahantu haca oxygene tutanuka mu kanwa kandi vraiment kiri dasinkoresha akanyama kagiye mu ginyo gira oya akanyama kaja mu ginyo gute kangira None gira bwa feeling. Feeling. ko abantu ba mapengo ku congereza arasaze Barasaza. something nothing nakanu Nothing. something enough Amadesa. Kiri gute no? amadesa tugomba tubareke muvugana icongereza na macumu no munsi Macumi. amadesa oya we je ndakwemera Nande namira je Amadesa. ndemera macumi Amadesa ni waga reka tubahe mikro warete zakufatire warete amadesi reka gufatira tora mikro muyaga ico oya mvuga ikirundi nzi vuga icongereza none something amadesi good morning nations oye tuvuga igiswahili nani nta giswahili nzi sawa sawa amadesi mambo sava bye oya iyo ni giswahili wani france aro uri mawe oya wa umbikira ubugari ndarya yeah okay speak in english yeah you can play of day how are you I'm fine because you are hungry so emani ko tuyaye ikirundi ava mvanga mu bafana ntava maramazi kajena bayesije nk'ubu example mufise nk'umu ubakurikirana ari mu Bufaransa ego example rero nta ari mu Bufaransa undi ari mu Bwongereza urumva uwari mu Bufaransa yumva igifaransa cyangwa vyumva uri mu Bwongereza yumva icongereza rero shaka base mubwira ati nkumera nk'uko umusaba support sawa kugira ubufasha abarukiye nka $10,000 bazi n'abaciriyemo amadesa nk'abaciriyemo nkuko oyaye ntunciremo ubufasha nkeneye oya nacu muciramo apana Natasha ni wa mbere abo ba oya vuga uyundi yoza asubira mu Natasha nikisi family Burundi amadesa ivyo tuvuze nivyo umviriza akantu basigerageza amadesa man basi inga gatonya bose bege yuzuye amahera bose bege yuzuye amahera mwino tiyahera nataka Diamond hadi siku nataka Diamond wala bilai amadesa basi kurisho basi ngimira nk'usaba mazubiza amadesa oya shaka mareza agomba basi amadesa ngimira nk'ukurasaba basi wacu Tony ari muri Amerika yotone nta kirundi yumva mu bw'icongereza basi gerageza basi tumuvuga mu masinye you can pray Koga ni papa wacu ni wowe amfasha ego suppose hari umuntu hajya nta kirundi yumva amadesi urashonje how are you I'm fine and you so chakishwa chakimasoe gare so peace danger so you can pray love day you can pray hit boy nifyonsi none aho umusavye direct direct ashaka arakumva
Money, Basi wogira zasinye zikiranye. money. You are saying how are you muzungu umva mwambwiye yuko mbwira umuzungu ari hanze muri Europe atazi kirundi sivyo Raba Natasha ndiko ndakwerekana ibintu yarayankoreye urumva amahera ndamwemera kubita wewe abo basi Macumi wariko twariko turavuga ati suppose hagiye hari umuntu atumva ikirundi ukeneye kumusaba ukeneye gukora comedy cyangwa umusabe umubwira ati jewe swifo nawe ngigira icyo ufasha mucongereza cyangwa umviriza ndabizi yuko nubwo babimbwiye yuko womfasha wabyumvise ko wayimbaje mu kirundi deje wamaze kubyumva yuko womfasha mugabo ngomba ngerageze ndemontre an English how are you I want money I want money to preparing the comedian because nyene life biramunaniye no Amadesa reka Amadesa ndagosora yego Amadesa dukeneye nawe mukosore nungu wisoro mukosore oya kuyaga mu kirundi aronze none man ndavye ubugari uwajya none mani kubera iki batavyibuha hafise amahera dukeneye rero umukosore ciwawe wewe wosaba gute nta kirundi yumva hajya ni icongereza cyangwa ifaransa vuga ibintu byo kumusaba twumve ko message yotumbere basha jewe nditare ko kumvira let's go because cyenda savye ubufasha banshigikira nta kirundi yumva Amadesa bishire mu cyongereza rero gerageza basi bwakujya kwikiraga gitanga amasinye we gerageza mani wahejeje mani wayahejeje kuyavuga nibagohe mani wogira gute I am hungry nasianja bacha tia hera amahera afise Yes, kandi we mazimesi numva nguri mu rukundo sinzi ko mudukundire gato tugaruke kuri entertainment yacu ya 257 Macumi uno munsi Macumi le comedian turiko turamubona atera intambwe nko muri Buja Night Comedy aramazimisi agaragara ku ma podium yaho performances zaho ariko kandi no mwino minsi turiko turabona warashoboye guhamagagwa bayita muri Light School muri seri iri trend muri no miss yitwa Light School ni Macumi the comedian yumva gute ariko arabona intambwe ariko aratera bivanye naho yavuye nahageze mani kiri cyane na Amerika manze shimire wewe kwanza reka shimire na wewe reka shimire ababaje bose bashoboye kushikana ngaha sivyo ndabizi cyane na mbere nta bagenzi nari mfise bari banzi ngaha imbere byose imbere ko shima ivyo nagezeko nuko aba ivyo ngomba mvuge bariko barabikurikirana sivyo je rero cyane na mbere ndashimye kuko Buja Night niho sanzwe nkinira murabizi ino side na noro murabizi kari ibintu bitandukanye cyane abantu bakinara muri noro nane bakina ngaha muri side menga ntibabonana mugabo ubu baragushoye kunyizera barashya muri Light School sivyo nawe ntabeshe menga rimwe ndavyibuka sivyo nibanga urumva barashya kunyizera ibaze filime ndi kumwe na Gasore ndi kumwe na Orege ndi kumwe na Sirozofe ndi kumwe na Kiyoboyebo ndi kumwe na Marezo Mapengu mu mwana papa yavyaye mu gahinga ndi kumwe na Babinwa ndi kumwe n'abantu benshi n'abacamamare urumva ni ibintu bishimishije cyane urumva Amadesa akandi kabazo mfise wiyumva gute iyo ubonye inshuti mwagoganye amwe mu kanyoshi wanyu uno munsi ageze ku ntambwe nziza yo gushika handi hantu hakagira abamuhamagara nka kujya nawe uno munsi Superbat ziguhamagara banatasha bakaguhamagara wiyumva gute ubonye umuvukanyi wawe muvuka mu kanyosha hamwe muba muhamagaye niyo mpamvu namuhamagaye Imana muhetsagire atera imbere aragwara none gasha utime ya Amadesa wewe kwera umuntu wanjye so sakimasa bakatsoyanyiba no cyane Amadesa ndashaka nkundishe boss wa Buja Night wa Superbat Superbat na King Family yafashije kuva kera ndayizi senga Imana wazokwibwira hari azombona byukuri nire Amadesa kwe kudashaka ko ntoraho nawo watoye none iyo nzara ufise aho ntakubona ko shonze arasonje ararushe
ariko amadesi tugerageje kuraba wewe na marezo uremera ko marezo macumi tugerageje kuraba amadesa na macumi aragusumvya poitrine bro nawe uvuga ngo arashonje kimwere kawaida cyane kukima bamugabo duza turabe uyu ni nivo yo chakwe amazi akagera hagati na hagati atangwe gupora wabonye abafana mutse kwana kuri bera tia hela ya ngaje amadesi na ukene ofisa Madrid ni zabavwayo nitsimbwa zabantu tsenya zaba ya mikoshe barura abisi none ko umururaje ne amadesa umuntu ataragucorera wa mu mitwe karura wayi atari Natasha na King's Family Burundi na Superbad keretse umubosi nga gudi King's Family Burundi nga keretse umubosi ukuri King Star ngaho ni sawa abasikaye ntabe ngo ngwe bamubo ex we amadesa tugomba tubahe competition wowe na macumi mugire pompage turabutangura kuruha jewe ndasheta 10000 yatsana mani ndashonje amadesa umaze kurya amahera menshi idime ndayitahana yo dimi wewe ufise ahantu bagusinya oya King Family irakurira inzu byo turabizi twese byarakiye ngaha turabizi oya byose no kwambara muramumenya sivyo amadesa nibaduhere yo 10000 tugire competition akwaje na korenze chamadesa wewe umuntu ari hangi spaghetti ndakese bandi reka kwirusha sawa travaya urawe era hatangure nde muri mwebwe babiri oya mwese mugira arimo utangura kuruha mwazobatsinze banzurinde okay murabona umuntu atsindiye 10000 yiwanje babona ni 10000 ikishashapi moto mushasha ni mushasha amadesa kumengo yashavuye acha kufanya nini acha kushavura mani sio amadesa uwatsinzwe n'uwatsinzwe bose n'abarundi basa oya umviriza na double chips aramunaniye na dramat bazirune muri Brarudi none bana orega gorogera kwanye cewe orega yaci atatwara n'igikombe kijya gihe niwe yatwaye sham dramat apfumyubu umve na double J vyaranse ari murinja kopeti orege yaragitwaye ni namamvu muhereza amayogira amadesa nye nayo huyo agura amayenite amadesa yamahera ni uyampa yavuye ku mutima yamuheneza no kuyamana nabi amadesa yamubaza ati wemeye ko yagutsinze macumi oya amadesa Nega, ito amadesa atiruhisha kwa numu ababosi nibiruka ababosi nibaruha anje yavuze atakakana karashonje reka nda guys gode yakazino amadesa moyirire sha Natasha yaramuhaye sivyo Superbat yaramuhaye yaramuhaye n'abandi benshi bakivyumvira baracaguha sivyo ni benshi mugabo ifu nanje wigisha nanje umpe amadese uyumva gute umpaye nk'umuntu nka jewe ndakurusha uburebure nkakurusha na abdomino nubwo yakunda urumva uyumva gute umpebe yo 10000 amadese muhakazi muhakazi nka wa mudogo wa magi acha yajya nizirajya imana jewe prema nuko imana mbe amadesa Natasha urabona iki Natasha ndabizi kumukunda mbe kutake kumutegera usiga umwanka yarabisiguye amadesa ntiyari ahi Bujumbura yari yagiye kuramutsa umuvunyi yari yaduze ego mani twese byadutangaje amadesa mwishuri kuri cyo byatangaje ko n'amadesa atwereke amadesa atari kuboneka ku kibuga cy'indege mama wiwe mama umuvye atakiganiro gihera ego atamakofe Natasha na urisabi oya nibisanzwe vraiment bisanzwe Bernice ikindi dufite ibibazo bishika kuri bitatu tugiye kubaza macumi n'ibindi bibazo bitatu tugiye kubaza amadesa macumi mu kibano mbega bavyakira gute uno munsi babonye macumi de comedian umuntu afise igihanga ariko ukaba proud yavyo ntubishiremo inzigo wiyumva gute nk'iyo abantu bari kora caje abantu ngo wa muhungu w'ibihanga wa muntu tora tubona kuba televiziyo wiyumva gute mani si wivuze wenyene
hajya bakubwira ati igihanga kivuga ku izina ry'umukene sivyo muga iyo nk'unoro nk'inoti mani MACUMI afise inyenyi afise akanyenyi keza ha mani ngoma nabwira ikintu kimwe burya ari ikintu Imana iguha nka defo abantu bakibona nka defo ariko ari ikintu Imana yaguhishuye yuko kizoba karite urumva muno mwanya kino gihanga ya mapengu yanje arashobora gutuma jewe menyekana urumva abantu bakamenya ati MACUMI mapengu kanyumvuko ni MACUMI avuze ati je ubwanje ndi proud ni kino gihanga nyene kuko benshi bamenye kwera kino gihanga kandi sindota mpindura ngo look kubera ko utabaki ivo ariko kandi nkuko wari watubwiye MACUMI le comédien hari ico watubwiye ko marezo muravukana kuri papa yego none ko marezo nawe mbe hajya ndafise igihanga kininiya marezo mwijambo rimwe novuga ati ni nka famille urumva ni nka famille ni kwa kuntu nyene marezo basi yagiye imbere yiwanje ava muhiri wacu je naramukurikiye marezo amadesa banza wihangane wevuga amawe nta kibazo urumva nariko nagumwe ndamwumvira nta kibazo ndahejeje sivyo no maidimire sivyo ndiko ndavuga ko marezo ni wa muntu mvuga ati ni wa muntu nk'umuntu tukora nka mu boss aduhuza akavuga ati MACUMI na marezo ni mukore project iyi niyi sivyo havemo ikintu kizima ndavuga ati twokora kuko hari abantu batabona ibintu bavuga ati MACUMI na marezo bose bahuye ku mapengo barashobora kuvyara ikintu kizima sivyo rero niyo mpamvu navuga ati twe na marezo turashobora gushika kure mugabo ntibazi yuko dukorana marezo ntibazi ko tuvukana ni Amadeus ubona yashavuye Bernice ndakongera yandi ntazo Amadeus ndafise nanje ikibazo ndakubaza Amadeus mperuka kubona mama yaraje mu cyacu cy'u Burundi eske ntaka gift umutegurira nk'umuvyeyi atahukanye igikombe rekana nujya muvyeyi ndakwishuye je mumvuga amajambo make kandi muvyeyi umwumvira uzoshura rupfuye utagwariye irondre uzogwarira mu Bufaransa uko twatsi ngo Natasha wamuteguye aka gift kagute basuje basuye atari banga ba ibaraguze gato ibaraguze mubimenye muce mundo mwihera mwibanga muri ko mwibanga ariyo kado wateguriye Natasha na Superbat na King's Family Burundi ntimugume mungora ari ibintu vyinshi ni Amadesa mukurangiza iki nico kibazo ca nyuma nifuza ko twohereza ko Amadesa mu myaka 5 ibona he mwana nkene guzusika ngakwisi nukene ko vyara Amadesa kube asikararira ngakuri no siminyororo none umwana ufise icumuhanarira jewe nzojya amahanda abike munda nigume mungora nzobona MACUMI twashimire cyane ko namashoboye kutwitaba Ewana merci sana ndajewe cyane kuba mwaje kudushigikira tukarangana Amadesa twahore mu mashow menshi muri bujana taraja performinga ego niyo mpamvu navuga ati Gorga demo ndarukeneye naho demo bamitwa pye ubona waranya uvuze urudemu gwaye urudemu Amadesa aje muri bujana ujya mwana yagutambishije neza muri bujana iti Amadesa muri andika nimero ziwe urazimuhamibanga Amadesa uwo mudemu vuga ni umudemu mwashoboye gutambana umunsi mugenda muri Amadesa ni wanje Amadesa ni wanje numva kari Amadesa yamwe mukurana ikiganiro nta by'inkuru Amadesa ngo turi bamwe shusho bakunzi ba King's Family Burundi KFB tubashimire cyane ko namwashoboye kudukurikirana twari kumwe na MACUMI le comédien turi kumwe na Amadesa turi kumwe na sister wanje ariwe Bernice Wagwan my people, like you see, ladies and gentlemen, nkuko mubibona turi mu kibanza cha bien, location ya fresh, turi mu Kanyosha, toujours mu Kanyosha. Nkuko mubibona turi mu kibanza ciza citwa Titanic Bar Resto Hotel. Basanzwe bafite service nziza, wifuza kuryama, wifuza uburaro, umviriza nico kibanza ca mbere.
Nyabere n'umunyarumonge. umviriza nico kibanza ca mbere kiri mu Kanyosha gifise hotel gifise service d'hotel ushobora kuzana ibaby tuvuge ibaby Idemu. ntiyanye Okay. iyo baby yawe wisikanye kila kitu kinaendeka poa kama kawaida no mu gikoni bimeze bien turi kumwe na Amadesa amafiti yose abari Gushona uvuye mu rumu. basha turabashimiye cyane nawe ubutaha turagiye Bombo Cla Ni kuri Kingstar abatabizi ishoboye ndinga kwa Frere ukeneye gushona abana bari ku mwanya nimba abana baraho Amadesa everybody says wa anyone jikwi wa kile wa Bombo Clan King's family.